Ku mazina nitwa Pasteur Christian Shimirimana. Aya majambo nagomba kuyabwira abantu bizera Imana, abantu bashize umutima wabo ku Mana. Avuga ngo Pilato arababwira ati, abarinzi ngabo nimubajane muyirindishe uko muzi. Yari imva ya Yesu. Muyirindishe uko muzi. Umurongo wa 66 mu gice ca 27 muri Matayo havuga ngo, nuko baragenda barinda imva, ca kibuye bagihomako ishashara, bayidomako ikimenyetso, abo barinzi babona. Bavuga ngo iyo mva ya Yesu muyirindishe uko muzi. Abarinzi ngabo, abasirikare ngabo, iyo yari imigabo n'imigabo, yari strategy ya Pilato n'ingabo ziwe, yari strategy y'umwana w'umuntu, yari ivyiyumviro vy'abantu ku buryo batagomba ko Yesu azuka. Abantu bashobora kugira imigabo yo kugara ibintu vy'umuntu. Abantu bashobora kugira imigabo yo kugufuriza, ariko hari ikintu gikomeye ngomba ko ino munsi uhanga amaso Imana yawe. Imana ntinanigwa, Imana ntibura inzira, Imana ntiyugaranwa, Imana irakomeye kuruta ibindi bintu byose. Ubushobozi bw'Imana nta kintu na kimwe kiriho gishobora kubuhangara. Iyi mva ya Yesu bashoboye kuyirinda, bahomako n'ishashara, bayugaje kibuye, baca bashiraho n'abarinzi. Umviriza Imana igituma itabura inzira. Umumarayika hageze ko Yesu azuka, umumarayika w'Uhoraho, mu gice ca 28 umurongo wa 4 havuga ngo, ubwoba yateye abarinzi bubashira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Umumarayika yaraje ujya mu marayika yaraje afata abarinzi abashiramwo ubwoba, baca bamera nk'ibiziga, abahindura ibiziga. Ndakubwire, ibihagaze imbere yawe vyose umumarayika azobitera ubwoba maka bikubishije. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, umumarayika afata ca kibuye aragiterura, aragitembagaza. Raba ivyugaye imbere yawe, hari Imana ishobora kuvyugurura. Raba ibitandara cangwe amabuye ari ku buzima bwawe, Uhoraho Imana ishobora vyose nishobora kubura inzira ngo ishitse umugambi wayo kuri wewe uyizeye, uyihanga amaso. Mwibuke Zaburi ya 25 ivuga ngo, abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa na rimwe, udashobora kunyiganyizwa na rimwe, umusozi udashobora kunyiganyizwa na rimwe. Ariko kandi nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe. Bene data mwizigiye Imana, mushikame. Iyo Mana mwizeye ntizobura inzira izobacanamwo. Iyo Mana mwizeye ntizobura inzira yo kubashikana iyo igomba. Iyo Mana mwizeye ntizobura inzira yo gukora no gushitsa ubugombe bwayo muri mwebwe. Muyihanga amaso, muyizigire, muyishimire, naho vyoba bikomeye gute. Uhoraho ntabura inzira, naho vyoba binanije gute. Uhoraho dukorera,
uhoraho twizeye, uhoraho tugendanira ku murango nijoro, ibitondo n'imigoroba. Uyo uhoraho yavuze ngo nzosendanisha amazi mu bugaragwa. Iyumvire ubugaragwa, uhoraho nimba ashobora gutobora iriba mu bugaragwa, mbega ikinanira uhoraho ni giki? Uhoraho ashobora kugukiza nimba urwaye, uhoraho ashobora kuguha akazi nimba uri igishomeri, uhoraho ashobora kukunezereza nimba ubabajwe, uhoraho ashobora kugutera ishaka ry'umunezero ry'amahoro yayiwe nimba uyabuze. Uhoraho ashobora kukuvyura kuko niwe muganga mwiza avyura abahenutse nimba urwaye, nimba urushe, uhoraho ashobora kukuruhura akawuzuza